Yes, nibyo turagarutse rero by'umwihariko mu makuru yo mu masaha nimugoroba kugira ngo tubagezeho uko situation ihagaze by'umwihariko rwose mu gihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi ndetse no ku butaka bwa RDC. Ni amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ntangira mbabwira ati muri ano masaha nimugoroba noneho ni moto n'imiripuko nyamuneka bimwe byitwa bya nyamugigima. Tugiye kuba rwose dusukanwa aho ngaho hasi muri rusange. Ntabwo ndi butinde rero ndaza gukubita mbangura kugira ngo ibintu tuze kubyinjiranamo gatanu kuri gatanu muri rusange. Muraza kunyemera rero iyi nkuru nituyivamo cyangwa se bimwe mu byo ngiye kuba mbagezaho dukurikirane rwose uko ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi bihagaze, ariko kandi dukurikirane uko ku mupaka wa RDC ku mupaka RDC na Congo ihagaze, ndetse twongeye narimvuze ku mupaka wa Congo na RDC kandi byose ni kimwe, ahubwo ni ku mupaka w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Turaza kuba turebanaho uko situation ihagaze. Mbere yo kugira ngo rero by'umwihariko twinjiye muri ano makuru, ubwo nyamureka tubaye ikaze kuri twumva amasaha ya mu gitondo, nawe twumva amasaha yo ku gicamunsi tugwaye ikaze. Biraterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze, kuko hano mu Rwanda rwose twebwe turi ku mugoroba uko itariki 29 z'ukwa karindwi z'ukwa munani, by the way 2027 na karindwi na gatanu ko ni kuvugishwa nuko amakuru yashyushye. Yes, birumvikana ni amakuru tugarutsemo muri ano masaha. Turagira ngo tubabwire byinshi bigiye bitandukanye ku makuru rwose arimo agenda atugeraho nk'ubu, ariko nari nkandagiye manza amakuru yashyushye bikaba birimo biratuma rwose nyamuneka mvugaguzwa. Nk'ubu munyemere mbanze nsuze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro. Nyamuneka ni abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Congo, ni abantu badukurikira bari mu gihugu cya Tanzania, ni abantu badukurikira bari mu Malawi, Zimbabwe, South Africa, mu Rwanda, Uganda, bari mu bice bigiye bitandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni abantu badukurikira rero bibereye mu ntara gatatu diaspora, mu Bubiligi, mu Bufaransa ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni abantu badukurikira bari hirya no hino ku isi. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Amakuru rero tugiye kuganiraho araza kugira ati turaza gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi, turebere hamwe isubiranamo ryongeye kugaragara ndetse no guterana amagambo gukomeye ku witwa Reverien Ndikuriyo ndetse na General Never None Over kuri bya bindi ibintu byakomeye sinakubwira. Turaza kuba tuyikomozo tubabwire amakuru abyishe inyuma n'ayahe bimeze bite, tubabwire uko situation ihagaze muri rusange. Muraza kunyemera nyamuneka rero nanone dusimukire mu bice byano rwose i Bujumbura, tubabwire rwose ngo uburyo ingabo z'abarundi nyinshi zamaze kuba zimenwa muri uno mujyi. Impamvu rwose ngo ikaba ari impamvu navuga ko ikomeye cyane, ikaba ari impamvu yemeza yuko rwose ngo mu gihe zitaba zimenwe muri uno mujyi ushobora kuza kwigarurirwa n'abarwanyi ba Red Tabara. Nabyo turaza kuba tuyikomozaho turebe se bimeze bite, byifashe bite. Turaza kuba dusimukira mu bice bigiye bitandukanye, tugere tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Nyamuneka rwose muraza kunyemera dusimukire rwose ahitwa muri Cibitoke, tubabwire iby'ingabo n'abasirikare ba FRDC bakomeje kugenda bakora buri kimwe cyose nyamuneka, ndetse bana asahura abaturage mu bice rwose birimo abaturage. Abasirikare b'abazalendo bari mu gihugu cy'u Burundi, abasirikare ba FARDC nyamuneka, abazi FDLR, FDNB, igisirikare cy'u Burundi bamaze kwikusanya. Amakuru mfite nuko barimo gukomeza kugenda basahura abaturage mu buryo navuga ko budasanzwe muri rusange. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, rero tugende tuba updatinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kubabwira amakuru akomeje kugenda aturuka mu kibira, mwari mumaze iminsi mutumva amakuru aturuka mu bice bya za Kibira. Turaza kuba rwose nawe tuyakomozaho tuvuge byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru rwose aturuka mu kibira. Turaza kuvuga byinshi. Nyamuneka rero
by'umwihariko ubwo utari wakora subscribe nta kindi usabwa ni ukuyikora kugira ngo tujye tugendana neza 5/5. Ikindi kandi muze kumbabarira mukurikire umutumirwa ugiye kwimatatura mu minota mike cyane, by'umwihariko nge maze gutambuka kuko ariho rwose turamufite 5/5. Reka duhita twirukanka cyane rero, by'umwihariko murabizi sinjya ntinda rwose nkubita mbangura. Reka duhita duhera kuri uku gusubiranamo kwa CNDD-FDD. Icyitwa amabanga ya CNDD-FDD, ubwo iyo tuvuze CNDD-FDD kuko abahanganye turabazi, ni uwitwa Reverien Ndikuriyo ndetse n'uyu mugabo ngo ni uyu mugabo bamwita Nderandi Reverien Ndikuriyo, n'uyu mugabo ngo ni Nuza General Neva. Reverien Ndikuriyo murabizi ko ari umunyamabanga mukuru wa CNDD. Abagabo rero barahanganye ku rwego rwo hejuru, kandi impamvu ikomeye cyane itumye abagabo bakomeza kugenda bahigana nuko ngo rwose ngo witwa General Neva ngamaze iminsi by'umwihariko rwose ngo ashotora bikomeye uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo, ndetse nganamubwira yuko ngo isaha ku isaha ngari umwe mu bantu bashobora gukimizwa bakaba bakirukana, by'umwihariko intebe bakaba bayikurwaho ajya hano rwose mu gihugu cy'u Burundi, bakaba bakurwa ku ntebe yo kuyobora CNDD-FDD. Ibyo byose ngarabishingira ku kuba ngo uyu mugabo yaramuhatirije ngo mu kugomenya gukoresha bamwe mu banyapolitike adakeneye. Ubwo abivuga ashingiye muri uyu mugabo uri perezida wa Sena, ubwo uyu nguyu Generali Gervas Ndirakobuca akunze gutazanda kugarika. Uyu murabizi ko yari yakuweho ariko akongera kugaruka ayo uri perezida wa Sena. Ibi rero byose ngo Reverien Ndikuriyo biri inyuma. Murabizi neza yuko hari amarozi menshi yagiye avuza ubuhuha mu gihugu cy'u Burundi, ni Reverien Ndikuriyo nawe akabishyikiriza uwitwa General Neva. Ibyo byose rero ngo ni bimwe mu bintu byatumye rwose batangira guterana amagambo, ndetse ngo isaha ku isaha ngo bagashobora kuba rwose baza kuba bashyira umwe ashyira undi ku butaka. Ubwo rero mu gihugu cy'u Burundi nyamuneka mwitegure n'ibindi bintu bidasanzwe nyuma y'ibikomeje kugenda biberayo muri rusange. Ubwo amakuru turimo turakira rero impande zombi, byaba ku ruhande rwa Reverien Ndikuriyo ndetse n'uyu mugabo rwose bakunze kwita General Neva, bose baryamiye amajanja kugira ngo ushobora kuza gukora isukosa aze kuba rwose yaryoswa muri rusange. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara ndetse n'amakuru nakomeje kugenda nkabuta rwose nikurira muri drone zanjye ziri mu gihugu cy'u Burundi, nuko igitoro gikomeje rwose kuba igitoro kugeza amaginga rwose ngo icyitwa essence na za mazutu nyamuneka ngo bikaba byarabaye ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Andi makuru akomeje kugenda atugeraho ngo nuko nanone mu ishyamba ry'ikibira nyamuneka naho ibintu byongeye guhindura isura, byongeye kuba ibindi. Iri shyamba rya kimeza rwose ngo rikaba rimaze igihe kitari gito ngo ryicirwamo abarwanyi benshi b'Abarundi, na n'ubu rero ngo bakaba bagikomeje kwicwa, ngo aho bari kubyuka ngo bagasanga bagenzi babo by'umwihariko babuze ubuzima. Ariko ndi umuvandimwe nawe ari gukomanga kamanze mureke di nagomba dukore umwihwezo mutoya ku bijyanye n'ibiriko biraba ku mupaka w'Uburundi n'u Rwanda, umupaka wa Kongo n'Uburundi, aho bita Uvira, mu za Cibitoki n'ahandi. Dukore umwihwezo dukurikije aho amakuru ageze, aho intambara zigeze n'ibikorwa biriko birakorwa. Cyane cyane tubanje kwifatikanya n'abariko barabura ababo mu ntambara ziriko zirabera mu misozi yo mu Minembwe, aho ingabo z'u Burundi zifatikanije na FDLR na Wazalendo bagiye gutera abaturage bari pezibure bibera hariya mu misozi, hanyuma bakabashora ku intambara kubera kagatima ko gutsemba abo mudahuje ubwoko, kagatima ko kugomba kutabana neza n'abandi, utitayeho amoko, inkomoko ndetse n'ibitekerezo biba binyuranye muri politiki. Ugaca usanga rero izo drone, izo ntambara ziriko zirahitana wa muturage atanyungu afite mu biriko
birabera muri za politike zikorwa na guverinoma ya Kinshasa, guverinoma y'u Burundi, ndetse na politike muri make zibera muri kano karere zihitana umuturage mutoya mu gihe wewe atanyungu abifitemwo mu biriko biraba. Nkaba ngomba rero gutanga pole, guhoza abantu bariko barabura ababo muri ibyo bice byose tuvuze. Hanyuma umwihwezo nagomba gukora cyane cyane burya mu bijyanye n'intambara ibera muri East Congo hariho ibintu byahindutse. Hariho ibintu byahindutse bivanye nuko abanyapolitike bafitaniye ibibazo muri izo ntambara bagerageje gushakisha igisubizo gishobora gutuma mu burengerazuba bwa Kongo haba amahoro, kuko murabona ko biteje ibibazo ku mipaka y'ibihugu bibanyi, haba guhereye muri Sudani y'Epfo ukaja muri Uganda, ukaja mu Rwanda, ukaja no muri Tanzania no mu Burundi. Murabona yuko uburengerazuba bwa Kongo bumaze guhungabana, ahanini byatumye ibyo bihugu bidashobora kugira amahoro. Impunzi nyinshi, imigwi y'abicanyi iba ijagajagaraye muri ibyo bihugu, kandi ugaca usanga irakora ibikorwa byo guhohotera abaturage. Hanyuma rero nagomba twavuze byinshi ku bijyanye na politike zikorwa z'ibihugu. Turavuga iyo igihugu kidafite politike nziza, abakiyobora batababaye abanyagihugu, badashobora kwetablisa ibyo bita ordre kuri teritware y'ibyo bihugu, baketablisa ordre sécuritaire ahantu hose, canke ibyo twakwita badashoboye kwetablisa l'autorité de l'État. Ugaca usanga rero hari ibice bimwe by'ibihugu, amashamba cyangwa uburere vyigaruriwe n'imigwi y'abicanyi, canke iyindi migwi ikora ibikorwa bibi, canke iyindi migwi ishobora guhungabanya ibindi bihugu, nka ziriya duhereye muri Noro za EDF zikunda guhungabanya umutekano muri Uganda, za FDLR zihungabanya umutekano mu Rwanda. Ndetse burya ikibazo ca FDLR nico shingiro y'amatate amaze imyaka irenga 30 hari amatate mu burasirazuba bwa Kongo n'ubwicanyi bwahitanye imbaga y'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Ibitekerezo bya jenoside, ibitekerezo byo guhonya abandi, ibitekerezo byo kwima ubwenegihugu abandi kandi ari uburenganzira bwabo, ibyo byose nibyo byatumye inganda zitikira baba abakongomani, abarundi, abanyarwanda, abaganda. Urumva iyo igihugu nka Kongo nka kiriya kidashoboye gushiraho ubutegetsi bushobora kwetablisa l'autorité de l'État partout, kigashobora kwetablisa l'ordre public partout, la sécurité, usanga bigira ingaruka mbi no seulement kuri ico gihugu ahubwo no ku bindi bihugu biba bihana umupaka. Ico nagomba kuvuga rero niki, nagomba kuvuga yuko twakora umwihwezo ku biriko birakorwa ubu. Biriko birakorwa ubu, hari intambara ziriko ziraba. Intambara igihe cyose ni ikintu kibabaje, intambara igihe cyose ni ikintu gihitana ubuzima bw'abantu, kandi iyo umuntu apfuye ntagaruka. Iyo umuntu apfuye aba apfuye ntagaruka, ngira ngo azosubira azuke agaruke. Cyo gituma burya ubuzima bw'umuntu ni katihabwa, nta ugomba kugambura ubundi, nta n'umuntu yagomba kugira any justification yo kuba yawukwambura ubuzima bw'umuntu. Ariko rero ku nyungu z'abantu bakeya, urashobora gusanga mu isi hariho intambara zigahitana ubuzima bw'abantu benshi, ndetse ubuzima bw'abantu badafite n'inyungu muri ibyo bintu biba biriko biraba. Nivyo rero bimaze imyaka myinshi kuva kuri independance biba mu bihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari. Rero igitekerezo gihari
mbega umuti urashoboka yuko muri ibi bihugu by'ibiyaga binini umutekano ushobora kugaruka, amahoro akongera akaba ituze nk'uko mu bindi bihugu bimaze imyaka myinshi biri mu mahoro? Nicyo kibazo twakwibaza. Hari intambara rero ziriko ziraba, izo ntambara zihuza coalition iri inyuma ya guverinoma ya Kongo, aribwo Burundi, Wazalendo, imigwi y'abamercenaires n'ibindi bihugu byoba bishigikiye leta ya Kongo mwibanga, ari bya bihugu bya SADC byari bifatikanije nabo mu ntambara yabereye Goma na Bukavu zigatsindwa, bashobora kuba baragiye ariko ibihugu byabo bikabandanya bishigikira mu buryo bw'ibikoresho cyangwa bw'amafaranga. Ku ruhande rwa AFC/M23 u Rwanda rushigwa mu majwi, hanyuma yenda n'ibindi bihugu nabyo, ko burya abantu bose muri politiki bagira abagenzi, bidashobora kuba byigaragaza. Izo ntambara rero ziriko zihuza izo bloke zibiri, twaravuze impinduka zabaye, hariyongeyemo abamercenaires b'Abakolombiya n'abandi. Rero burya mu intambara ihari dushobora kumenya abashigikiye uruhande bose n'abashigikiye uruhande bose. Hanyuma turabona yuko ibiganiro bya Washington na Doha byashoboye kurarantisa ubukana bw'intambara, nuko AFC/M23 itashishikaye yigarurira ibice nubwo habandanije habe gusotorana. Rero mbega hari ibyizigiro, hari icizere, hari amahirwe twoha ibiganiro bya Washington? Reka tuvuge ko kandi ibiganiro bya Washington turashobora kubiha amahirwe, kuko bavuga ngo uhagarike n'ingwara aravoma. Etats-Unis ni igihugu gikomeye gihambaye ca mbere, gifite igisirikare gikomeye ku isi, kivuga rikijana mu isi, kiri muri wa mugabane na bya bihugu by'abarongoye ordre mondiale hari uno munsi kuva inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Turabona ko Etats-Unis ariyo n'Uburayi aribo barongoye ibyo twakwita ordre mondiale. Nubwo abantu benshi badatahura ibyo tuvuga, ibyo twakwita ordre mondiale, baba ari abantu bashobora guha amategeko ibindi bihugu, bashobora gutuma politike zabo n'ibikorwa bakora bishobora kumvirwa kurusha uko ikindi gihugu icyo ari cyo cyose cyovuga. Ayo n'amahirwe manini dushobora guhera ibiganiro bya Washington, kuko Washington Perezida Trump ashobora gukoresha igitinyiro ciwe agategeka leta ya Kongo na leta y'u Rwanda bakaba boshobora kumvikana. Ariko kandi mbega Trump twoshobora kumwizera turebye uko ariko arigenza mu matate y'Uburusiya na Ukraine, cyangwa amatata ari hagati y'Abisirayeli n'Abarabu? Dushobora kugira icizere yuko Trump ahari ashobora kugira icyo ahinduye ku byo twakwita la politique americaine mu bindi bihugu, canke ko bimpinduka ku bijanye na ordre mondiale, kuko twabwiye ko Amerika n'Uburayi aribyo biri imbere mu kuyobora ibihugu byo ku isi. Reka dufate iyo scenario ya mbere yuko bishoboka yuko Amerika ishobora gukoresha igitinyiro cyayo igakorana n'u Rwanda na Kongo, maze amahoro akagaruka, amasezerano agashika kwako akagaruka. Na cyane cyane ko Amerika kuja muri ibyo biganiro igihe itumirwa na leta ya Kongo, Amerika ntabwo yaje ngo n'umutima mwiza ngo yifuza guhuza Amerika, yifuza guhuza Kongo n'u Rwanda, ahubwo nuko izigamwo inyungu. Kandi muri ibyo biganiro n'u Rwanda nabwo ruzigamwo inyungu. Kandi amahoro n'umutekano bigarutse, ibyo ari byo byose ibihugu byose byo mu karere byabonamo inyungu. Ibyo rero ni igitekerezo gishobora gutuma dushobora guha icizere kininiya
ibiganiro bya Washington, kuko ibiganiro bya Washington burya nivyo bidigita ibiganiro bya Doha. Nubwo abo bihuza batandukanye ko urabona n'u Rwanda nubwo rutagaragara cyane canke Amerika, ariko Doha nabo nyene baba barimwo. Iyo leta ya Congo na AFC M23 baganira Doha, n'u Rwanda ruba rufitemo intumwa na Amerika n'ubumwe bwa Afurika, ubumwe bw'Uburayi, ibihugu byinshi babifisemwo abarimwo kugira ngo les facilitateurs. Rero dushobora gutanga amahirwe menshi cyane, kandi niyumvira yuko byaba ari politike nziza Amerika ihinduye politike yayo ku mugabane wa Afurika, kuko cyane cyane twaba tubona ko Amerika yinjiye mu buryo bw'ubucuruzi n'ibihugu bya Afurika nabyo bikaba byahabonera akoyoko mu gukora amasezerano na cyane cyane ashingiye ku byo ubucuruzi. Ariko urucuruza rwa Amerika, amakampuni ya Amerika, amakampuni y'Uburayi, amakampuni y'ibindi bihugu niyo bashobora gukorera muri Kongo mu gihe hari indyane n'ubwicanyi n'imigwi ikora ibyigomvye. Nico gituma rero buriya ikibazo cy'umutekano kigaruka naco, kuko arico kirashira gikingira inyungu z'ibyo bihugu biba byazanye investissement muri ico gihugu cyane cyane igihugu ca Congo, igihugu cy'u Rwanda, igihugu ca Uganda, igihugu ca Tanzania, igihugu cy'u Burundi. Nabwo ko ibyo bihugu birimwo le potentiel ubutunzi bwinshi cyane, yaba amapetrole, yaba toutes sortes de minéraux, yaba iby'amazi, yaba ibintu byinshi cyane by'ubuhinzi n'ubworozi bishobora gukorekera muri aka karere, maze aka karere kagashobora kugaburira isi mu bintu byinshi. Nico gituma rero mubona ibihugu by'Uburayi, ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Ubushinwa, ibihugu by'Uburusiya bitabyifuza gushingura ikirenge muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari, kubera birimo n'ubutunzi bwinshi. Reka duha amahirwe ibi biganiro. Senariyo igira kabiri, mu gihe ibiganiro bitokunda noneho hakaba inzira yo gufata umuheto, ico gihe u Rwanda rwobangaje, AFC M23 yobangaje, Uganda yobangaje, n'ibindi bihugu nka Kenya n'ibindi bihugu tutabona tutazi byoshobora kuba angaje kuri iyo bloke kugira ngo vyempoze la sécurité kuri East Congo. Ivyo navyo harimo riske nini ya yuko Tshisekedi ashobora kubihumberamo n'intwaro yiwe igatembagazwa na burya na opposition ikomeye ihambaye y'abakatumbi, y'abafayuru, y'abakabira n'abandi benshi, imigwi ikomakomeye, imigwi za Katolika, amadini menshi amaze kugaragaza yuko adashigikiye politike ya Tshisekedi. Nico gituma ubona bamuhatira ibiganiro bihuza abakongomani bose. Nico gituma rero kuba ko Tshisekedi atofata ya mahirwe ya Washington n'u Rwanda ngo yabyaze umusaruro, akishingira yihambira kuri bya bitekerezo byo gutuza abanyarwanda bari mu burengerazuba bwa Kongo, bari yavuga ikinyarwanda, avuga igiswahili, bishobora kumuberamo umuzi w'umururazi n'ubutembagazi bwiwe n'intwaro yiwe igatembagara, kuko urumva hari ibihugu bikomakomeye bifite inyungu mu mahoro n'umutekano muri East Congo, na cyane cyane nababwiye ko ubu politike z'ibyo bihugu byari biyoboye ordre mondiale biriko birahinduka, batakigomba gukorana n'abaperezida bari feke, abaperezida b'abanyantege nke, abaperezida badafite intwaro nziza, kuko nabo investissement zabo zija muri riske. Kuko iyo ugiye ko investissement atari umutekano, ahantu abategetsi bamunzwe na ruswa, ahantu hari ubwicanyi bw'uburyo bwose, urumva ivyo nibirasira ivyo twakwita la sécurité des affaires. Nico gituma ubona nubwo Kongo yari ngiye nk'isa n'iganira na Amerika gusa, noneho ngo
baganire bagira imbaraga no z'umurikana AFC Ventura ndetse no kurwanya u Rwanda. Urabona ko Amerika itabyemeye kuko babona ko u Rwanda rufite uruhara runiniya mu bijyanye no gukingira la sécurité des investissements muri East Congo, muri Congo no mu karere, kuko murazi yuko n'ubundi u Rwanda rusanzwe rufite ikirere, rusanzwe rufite ikiraka kazi gikorwa cyo gukingira les investissements z'Uburayi z'Ubufaransa muri Mozambique, kandi bakabona yuko bakoze neza ibikorwa babishyizeho byo kurwanya abateroriste, n'ubu bagikomeje bakabona yuko nicyo gituma babahaye imfashanyo yo kubandanya ibyo bikorwa. Ariko buriya ntimukagire ngo ahanini n'umutekano w'abaturage witaweho, ahanini c'est la sécurité des investissements y'ibyo bihugu bikomeye. Ariko niyo bishitse n'icyo kikiyongera yuko n'abanyagihugu nabo bakingirwa bakabona amahoro, ibyo nabyo ni idarapo nziza ku gihugu cy'u Rwanda, ni igikorwa cyiza mu makuru. Nicyo gituma rero Amerika itari kwemera diri hagati yayo na Congo gusa, ikirengagiza u Rwanda, kuko u Rwanda rufite ibintu byinshi Amerika ibona byofasha pour garantir les investissements zabo muri mu karere k'ibiyaga bigari muri East Africa. Nicyo gituma ngaho twogira kudosha pour u Rwanda, politike yayo internationale, politike yayo mu bijyanye n'iby'umutekano, politike yayo mu bijyanye no gutunganya neza igihugu, ibyo twabakudosha kuko igituma bizigwa n'ibyo bihugu by'Uburayi, bya Amerika n'ibindi bihugu bikomakomeye by'Uburusiya n'Ubushinwa, ugasanga barahurira yuko u Rwanda rufite uruhara runiniya mu bijyanye n'uko ibihugu bikwiye kubana, n'uko ibihugu bikwiye gukorana, cyane cyane dans les affaires. Aho rero nicyo nagomba mvuga yuko twoha amahirwe tugaha amahirwe Washington. Ariko twari tuvuze mu gihe byo failinga, turabona ko intwaro ya Tshisekedi ishobora kuvanwaho, kandi n'intwaro y'u Burundi nayo nyene ishobora kugeremirwa nuko ibyo biganiro bitoshika ku ntego, kuko u Rwanda Burundi rusigaye base arrière y'intambara zibera muri East Congo, kandi Burundi bwaremeye officiellement burisinya yuko bwemeye kubandanya izo ntambara. Nicyo gituma ruguma rungika y'abasirikare, ruguma rungika y'intwaro, ruguma rufatikanya na Congo mu bikorwa bibabaje cyane byo kwica abanyamurengari mu Minembwe, kwica abantu Uvira. Ibyo bintu rero birababaje kubona Burundi bwarahisemo nabi, bukaja inyuma bugashigikira abantu bashobora kurya abantu batabinyegeje, bariko barifata amafilime, bakemera gushigikira umuvumo w'abantu biyemeje gusesa amaraso y'abantu, babaziza ubwoko, babaziza uko baremwe. Ibyo bintu birababaje cyane kubona leta ya Ndayishimiye yahisemo iyo nzira. Niyumvira rero yuko ibyo bintu bishobora kugira ingaruka mbi cyane mu gihe ibiganiro bya Doha, ibiganiro bya Washington bitonyuramo. Niyumvira yuko iyo scenario ya kabiri yakwegera akarambaraye cyane cyane igihugu cy'u Burundi, kuko ciyemeje kuja mu mugongo wa Tshisekedi, mu gihe Tshisekedi wewe ari kure izikinshasa, ariko wewe Ndayishimiye ntigeze aharura ko ari we yegereye iby'izo ntambara. Rero kuja kuvyidabikamo bishobora kumukwegera intambara zikomeye. Scenario ya gatatu nuko ibyo bihugu bishobora kugira icyo twakwita double jeu. Double jeu ni uburyo bwo gushigikira l'équilibre des conflits. Bakaba bashigikira leta ya Congo, wanashaka bagashigikira n'u Burundi, abandi bagashigikira AFC M23, bagashigikira n'u Rwanda, kugira ngo n'ibyo biganiro ntihagire icyo bishikako, bikazoguma biganirwa biva Arusha, bija Nairobi, bija Mozambique, bija Angola, bigaruka bija South Africa, bigaruka bija Uganda, bigaruka bisubira muri Amerika, bisubira za Doha, imyaka n'imyaka ikazohera
abantu bari mu biganiro n'ubwicanyi butagira iherezo. Iyo ni senariyo ya gatatu. Mu gihe vyoba uko vyoba bibabaje cyane, niho twari twaratanze impanuro turavuga tuti noneho ibihugu biriko bigirwa kw'ingaruka directement bifite ubushobozi bw'igisirikare, bifite umutima wo kugarura amahoro, ari byo Uganda, ari byo u Rwanda, ari byo Kenya, bishobora gushigikira AFC M23 noneho ya mahoro abantu batifuza biciye mu neza agashigwaho biciye mu muheto. Niyumvira iyo nayo n'inzira ibabaje kuko ituma ubuzima bw'abantu buhona, ariko n'inzira ishobora kuba inyishu y'igisubizo, noneho amahoro n'umutekano bikazogaruka muri ibi bihugu. Nubwo bishobora ari inzira ishobora gufata igihe kirekire kuko yenda haguma de resistance, haba ku ruhande rw'u Burundi, haba ku Burundi, ku ruhande rwa Congo hagumamo de resistance, de poche de resistance za Wazalendo, yenda n'igisirikare ca Congo coba catsinzwe, ca igisirikare c'u Burundi coba catsinzwe, gishobora guhungira Tanzania kikagaruka komeza ibikorwa vya sabotage, kuko burya gusambura, kwica ntabwo bisaba imbaraga nyinshi. Rero iyo ni senariyo ya gatatu ishoboka, ariko mbi nifuza. Ico nifuza tubona ciza twokwanguraja nuko umuco wa Washington, umuco wa uri kurabera Doha, ibi biganiro byobaho ngo amatangazo yo guhagarika intambara akaba vuba, abantu bari mu minembwe, abantu bari muvira bakareka gupfa, abantu bari za Warikare, bari hariya kiri ibice birimo intambara. Erega n'abasirikare nabo nyene ntibaremewe gupfa, ntabwo baremewe gupfa, nabo nyene hari amahoro, bokora ibindi bikorwa byo kubaka, ibindi bikorwa byo gukomeza inyigisho, ibindi bikorwa byo kurinda umutekano mu bindi bihugu. Ntabwo baremerewe kugira ngo bashobwe kurisongoye kubera inyungu z'abategetsi bakeya batabona inyungu y'amahoro n'umutekano, batabona ibyiza by'amahoro n'umutekano. Rero muri make nivyo nagomba kuvuga, izi senariyo zitatu. Iya mbere ni uko ibiganiro vya Doha na Washington twobiyumugisha, Imana ikabija imbere kuko bihagarikiwe n'imbaraga zikomeye, noneho izo mbaraga zikomeye kandi zifuza ibyiza muri aka karere bikagenda neza. Hanyuma senariyo ya kabiri navuze yuko intambara hashobora kuba intambara zihitana Tshisekedi, zigahitana na Ndayishimiye, navyo nivyo bari vyiza kuko boba banse inzira y'amahoro n'ibiganiro. Hanyuma iyindi senariyo nababwiye ko ari ugucreate équilibre de conflit, hakazoguma hari indyane, intambara ntigerera, hakaba n'ibiganiro bitigera bihera. Ivyo navyo nyene n'ibintu bishoboka. Ariko rero turebye uko ibihugu bigowe, byaba ibya Amerika, iby'Uburayi, iby'Uburusiya, iby'Ubushinwa, bwe n'izindi ntambara ziriko zirabera mu bihugu biriya hagati y'Uburusiya na Ukraine, hagati y'ibihugu by'Abarabu n'Abisirayeli, bijya byose n'ibintu bituma ibihugu byinshi bigira ubukene mu bijanye n'ubutunzi, ubutunzi bukayumba, ugaca usanga ibyo gufasha abanyagihugu byabo birayumba cyane cyane nko mu Burayi muri iki gihe. Rero ivyo numva byoshobora gutuma ibihugu byinshi bishobora guhitamo inzira y'amahoro kurusha guhitamo inzira y'intambara. Turabashimiye cyane, mugire commentaire kuri uyu mwihwezo, namwe mutange ibitekerezo. Ariko ico twifuza guha amahirwe Doha, twifuza guha amahirwe Washington, hanyuma kandi na Tshisekedi yorohe, na Ndayishimiye yikuremwe iby'umutima byo kurwana, by'intambara, byo kwiteranya n'u Rwanda, ibyo abihagarike, hanyuma amahoro n'umutekano bisasagare muri kano karere. Murakoze, Yesu abahugisha, Imana ibagire neza, musishikare kudukurikirana mu biganiro byacu no gusangiza ibi biganiro abandi. Imana ibahugisha.